Imana ishimwe. Turashimira rero abakozi b'Imana bahagariye ishengero, abakozi kandi kutwizera. Turashimiye Kohale badutumiye, turashimira umuntu wese ari muri iki kibanza. Imana iguhe umugisha. Imana ishimwe. Amazina yanje ni Pasteur Nsabimana Christian, ndi umukozi w'Imana mishinga yitwa CLG mu Kinanira. Yesu abaho umugisha. Reka rero tuje mu ijambo ry'Imana, dukoresha umwanya kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Dusubire muri Zaburi 124, Zaburi 124. Twihuta. Aravuga ngo iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, nabe ariko Abisirayeli bavuga ubu. Iyaba Uhoraho atari we yari mu ruhande rwacu, hamwe abantu baduhagurukira baba baratuyongobeje tukibona. Hamwe ishavu ryabo ryarurumba kuri twebwe, amazi aba yaraturengeye rwose. Isuri iba yararenze ku bugingo bwacu, amazi asuriranye aba yararenze mu bugingo bwacu. Uhoraho ashimagizwe, atadutanze ngo tube inyama z'amenyo yabo. Ubuzima bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu mutego w'abatezi. Umutego uracitse, natwe tuvamwo turarokoka. Ugutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uhoraho yaremye ijuru n'isi. Amen. Imana ishimwe. Iyi Zaburi ni Zaburi irimo gushima, yavuzwe irimo umutima wo gushima. Ariko nk'uko abo twabanye ejo nabivuze ko ndagaruka cyane ku ijambo rivuga ngo iyaba Uhoraho atari mu ruhande rwacu. Imana ishimwe. Haleluya. N'uyu munsi ndifuza yuko gushima kwawe ko kwibutsa kuzirikana uruhara rw'Imana mu buzima bwawe. Gushima kwawe ni kurangirize gusa kunezerwa iby'Imana yakoze, ahubwo hari kangura mu mitima yacu yo kongera kumenya ubushobozi bwo kugira Imana ku ruhande rwacu, bwo kugira Imana tugendana. Imana ishimwe. Haleluya. Muri uyu munsi twibuka iby'Imana yakoze bikomeye, byatumye abyari kutumira tubimira. Reka twongere twibukanye cyane ijambo rivuga ngo Imana mu ruhande rwanje. Imana ishimwe. Haleluya. Ejo nasomye aya ni majambo yo mu Roma 8:26-28. Two turabona ukuntu byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana ishimwe. Haleluya. Ndasubiramo ukuntu atanguye kwintroduza ejo, kuko iki kintu nshaka kuvuga ko nibaza ko muza kugitaro gusa muri introduction. Navuze ni ubuzima bwo ku isi twebwe tubamwo n'ubuzima bugizwe n'ibihe byiza hamwe n'ibihe bibi, n'ubuzima bugizwe n'umunezero hamwe n'umubabaro. Muri urwo rugendo rubabaje cyane rw'umunezero, twebwe twifuza kurucamo tutababaye, twifuza kurangiza atangorane. Umuntu kuva Imana imurema yamuremye mu ishusho ryayo, mu mugambi munini w'Imana. Ntiyifuza ko tubabara, ntiyifuza ko dupfa, ntiyifuza ko twankana, ntiyifuza ko dukena. Ariko kubera icyaha byaradushikiye. Mugabo kamere muntu ntikigeze gahinduka. Nk'uko Imana yaturemye, turi ibyaremwe bikunda kubaho neza, turi ibyaremwe bikunda amahoro. Narabatunje nababwira na jewe ubwanje ndashaka uzoyinapfa ntagwaye, nubwo nzi ko indwara zibaho. Ndashaka ko nafise ideni kandi amadeni akenewe arabaho. Nuvuga ngo nuwo duhura n'ingorane, naho duhura n'ibikomeye, kamere muntu karanga ibibazo, kamere muntu karanga ingorane. Ariko izo ngorane ziri muri ubu buzima kandi ziri kumwe natwe. Imana idufashe cyane. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nagiye nsubiremo umukozi w'Imana yatanguye yaduhezagiye, kuko ndakunda kwibutsa ishengero yuko nubwo twohimbara Imana gute ntituzigera duhunga ibibazo. Tuzohura navyo kandi tuyihimbara, tuzotegwa navyo kandi turabagororotse, tuzokubitwa kandi turabagororotse, tuzotembagara turabagororotse, ariko tuzobyuka. Yesu nashimwe. Turekeye gutemba tuzongera kandi twivumburanye tubyuke. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Kubera iki Imana iduzanira ibibazo, kuko Imana irekura ibihe bikomeye. Uyu munsi nta shimwe muba mufise iyo mutababara. Iyo muvuga ngo iyo atabuhoraho, aho hantu muvuga Imana yabaye hari ibibazo. Aho hantu mwese mwibuka mugacamurira hari habishe. Ariko Uhoraho yakoze ibitangaza. Umunyabwenge umwe yavuze ijambo rikomeye ryankomeje. Yesu nashimye. Muca mutahura igituma Imana ikunda ibibazo. Imana ishimwe. Haleluya. Kubera iki Imana iduzanira ibibazo, kuko Imana irekura ibihe bikomeye. Uyu munsi nta shimwe muba mufise iyo mutababara. Iyo muvuga ngo iyo atabuhoraho, aho hantu muvuga Imana yabaye hari ibibazo. Aho hantu mwese mwibuka mugacamurira hari habishe. Ariko Uhoraho yakoze ibitangaza. Umunyabwenge umwe yavuze ijambo rikomeye ryankomeje. Yesu nashimye. Muca mutahura igituma Imana ikunda ibibazo.
ya mugenzi wawe Imana irakunda ibibazo. Mu bintu bya mbere Imana ikunda mu buzima irakunda ibibazo. Amen. Kuko nibyo biyerekana ko ari Imana. Umugabo umwe yavuze ngo ni cyangwa n'igifaransa aravuga ngo ibihe bikomeye l'état difficile, ibihe bikomeye birema abagabo bakomeye. Abagabo bakomeye bakazana ibihe byoroshye, ibihe byoroshye bikazana abagabo bari fake. Ndasubiramo, yavuze ngo l'état difficile forge des hommes forts. Aba ibihe bigoye birema abagabo bakomeye, hama abagabo bakomeye bagahindura ibihe bikoroha, hama ibihe byoroha bikazana abagabo fake nta kintu kirimo. Imana n'isi yose iguhamagara, umuyaya azokurera kugira tugeze ku muhamagaro n'ibibazo. Kuko ibibazo ku bana b'Imana ntibizira kutwica, biza kudukomeza, biza kuduhingura, biza kuduhereza les ingrédients ibyo dukeneye mu buzima. Niyo ndiko ndabazana kwijambo rivuga ngo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Ibihe byiza n'ibihe bibi byose birateranya bituzana ku mugambi w'Imana. Nagiye mubwire ngo ntiwacerewe, uri kuragenda ku mugambi w'Imana. Mu bibazo uri kuravansa, mutubura uravansa. Mu gihe n'umwaka umenya nacyo ukozemo nacyo kandi uri kuravansa. Kubera iki? Ibihe bikomeye naho bitaguhaye amahera byaragukomeje wowe, byaguhinduye uwundi muntu, byakwigishije Yesu, byakwigishije abantu, byakwegereje Imana, byaguhumuye amaso y'ubuzima, byaguhaye gusigwa, byaguhaye amavuta uzokoresha ejo. Imana ishimwe. Ubuzima bumeze gute? Imana ishimwe cyane. Ubuzima bumeze nk'igitabo, buri muntu wese asoma paje agezeko, ariko ntawe azikurikira. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ejo naravuze nti umuhamagaro wose Imana iduhamagara umuhamagaro dusunze ingufu kandi bigira expert. Buri kintu cyose Imana izogutuma ikintu udashoboye kandi bizi kutagishoboye kandi expert, kugira ngo utayifise uzunanirwa. Ariko iyo tubimenye, iri jambo riko ndavuga, iyo abuhoraho atari mu ruhande rwacu tuba twaramizwe mirongo. Ariko none turi bazima kuko uhoraho yaraduhagaritse. Imana ishimwe. N'ubu niko naza ku kintu ko navuga ngo n'ejo tutabona, n'ejo tutazi, n'ibiri imbere tutazi, ku ndwara tutazi, ku byago tutazi, ku bukene tutazi, ku ntambara tutazi, ku mubabaro tutazi, tuzotsinda kuko Imana yaturenganije izahise nizo dushitsa muzi imbere. Si twe dutsinda, ariko yo iratsinda muri twebwe. Sininya ejo kuko ungwanira n'umugenga w'ibihe. Ejo arahazi, ejo arahaganza, ejo arahafise. Haleluya. Ko yampamagaye javase mu muhamagaro. Kubera iki? Ari kumwe nanje. Kimwe karangiza. Imana ishimwe. La vie nous réserve des surprises. Ubuzima butubikiye agasha kabi cyane keza. Buri kintu cyose gishobora kugenda neza canke nabi muri kazoza. Ariko mwe ndababwire shengero ry'Imana, niba uhoraho ari mu ruhande rwacu, niba uhoraho ari kumwe nawe, ejo natuzoba kubera ko azoguhagararira. Imana ishimwe. Haleluya. Niko nabazana muri concept y'ibintu bibiri. Haleluya. Uyu munsi mubashaka kuvuga ukuri. Amen. Haleluya. Kandi ukuri kurababaza, ubwo mubashaka kuvuga. Yesu nashimwe. Amen. Ndiko ndayiga amajambo mato yoroheje atababaza, yingene mvuga ibyo ngira mvuga iminota mike amadusenge. Ama iza ucitujohe. Yesu nashimwe. Iyo subiza amaso inyuma, nayo subije amaso inyuma, dusanga kera twari fake. Kera nta bantu twari turimo. Kwa wibaza ko mbeshe, genda urabe ifoto yawe imyaka 10 iheze, uzoca umenya uko wari umeze. Iyo usubije amaso inyuma uzosanga nta, ariko niba uhoraho yafashe ikitagira ubuzima akagihereza ubuzima, ni gute uyu munsi akohera kuri icyo gifise ubuzima wacongera ubundi buzima? Yesu nashimwe. Yavugira ijambo rero muri ubu buzima, kugira ngo umuntu akomere kandi akomeze ivyiwe,
akenera ibintu bibiri, ahitamo icyo ashaka. Kugira ngo akomere akenera Imana, adashatse Imana ajya kwa Satani. Umuntu iyo ataraguje cyangwa ngo asenge ntashobora gukomera, kubera yuko gukomera kose kugendana ibibazo hamwe n'ibitero. Intebe yose yo gukomera irimo intambara. Mu Cyongereza bavuga ngo a new level and a new devil, urwego rushasha na Satani mushasha. Igihe cyose utuze mu rwego uva mu bukumi uja mu bugore hari Satani mushasha cyangwa mu bakobwa. Igihe cyose uvuye kuba adjoint ukaba principal, kuba principal hari Satani mushasha cyangwa muri adjoint. Buri rwego rwose rushasha ujamo uzorusana na Satani mushasha utamenyereye, agwada kutazi, ameze kutameze. Nutawe ufise Imana ikuzigamira kuri iyo ntebe buri gitondo buri joro, intebe zama zashesha bazicaye. Intebe z'icyubahiro zama zahanze bazicaye. Niba atari Imana ikwicaritse kuri iyo ntebe, naba ari n'ibiheko bikwicaritse kuri iyo ntebe, ntushobora kuganza. Muri Matayo igice cya 4, Yesu ari mu bugaragwa, ari mu masengesho, ariko arasaba Imana ngo abe minisitiri azokora muri Isirayeli akiza abantu. Ku munsi wa 40 agiye guheza, Satani yamusanze mu bugaragwa, amuzaniye ubutumwa amubwira ati, ushobora kuba udafise amakuru, ndumva uri kurasaba iki gihugu, uri kurasaba kuzana impinduka, ndakuzaniye amakuru. Mu bwami bwose bw'iyi si n'ubwiza bwabwo narabuhawe. Kino kiganiro ni ikiganiro ushaka ishengero ryibuka. Igihe cyose wiyumvira kwagura ubwami bw'Imana, igihe cyose wiyumvira kuzana kuganza kw'Imana, Satani agutegereje ku marembo, kuko afise benshi yicaritse ku ntebe kandi bamukorera, ntibazokwemera kwicara. Muri miryango ndabizi muca mugira ubwoba, ndavuga ukuri kuko sije nazanye uburozi nasanze buhari. Navuze nsanga buhari, ndavuga ko nabwumvise buhari. Imana ishimwe ko turajana. Imana ishimwe. Satani ikiganiro yakoranye na Yesu gisigura amabanga y'ubuzima. Iyi si iri maboko abiri, iri maboko ya Satani hamwe n'ay'Imana. Buri muntu wenyine ashobora kugira icyo akoze atari ku Mana iganza Satani, ari kuri Satani. Sino izi si zibiri zirakumira. Umunsi Adamu akora icyaha, Satani yatwaye ubutware. Umuntu ababwire rero, igihe cyose impemu iri ahantu, impemu yose, chaque esprit isaba ikintu bita culte. Iri jambo mwita culte si jambo ryo mu rusengero, ni jambo ry'impemu. Culte du diable, culte de Dieu. Ahantu hose bambariza impemu ishobora kugenda ahantu batayambaza, batayiririmbira, batayikorera imigigwa. Niyo mpamvu umunsi Satani yaza ku isi yaciye agira abasenyeri, abapfumu biwe, abo twita pasiteri b'abadayimoni, yabigishije gusenga, guhamagara abadayimoni, bagica bita akanyabugoro kitiranwa n'ishengero, inzu baraburiramo bashami igicaniro kugira ngo Satani aze mu isi. Igihe yageze mu isi akora iki? Yica ubuzima bw'abantu, yica mariage z'abantu, ahindura abaca abasazi, azibira iterambere ryabo, asangura amashengero, atera ubwoko bw'Imana, akabateza ibibazo. N'Imana nayo iyo dukenera kwibana natwe ikenera culte. Ndasenga Imana ifashe iki kintu gitahura. Navuze ko culte ntabwo ari gutonda ngaha, ni ugusenga Imana. Isi impembe niyigenda nari migenda ahantu batayisenga. Ire gusenga si igikorwa cy'idini, gusenga ni igikorwa cy'impembe. Birivuga ngo ahantu hose bazonyambariza nzohabasanga n'abahere umugisha. Nibanyambariza muri chambre nzohabasanga n'abahere umugisha. Nibanyambariza ku kazi nzohabasanga. Nibanyambariza muri Anglikani Munyakabika nzohabasanga. Aho hantu hose bazambariza izina ryanje, jewe Uhoraho nzomanuka aho hantu, nzoza aho hantu ndabasangeho. Enemekaya ndabaha umugisha, ndabahezagire, ndabatabare, ndabiyereke. Aho hantu hose hari culte y'Imana, aho hantu hose hari igicaniro. Uko niko dushyira Imana ku ruhande rwacu. Umunsi Mose aduga mu masengesho y'iminsi 40 ku musozi,
n'Imana yamubwiye ngo shira ihema ry'ibonaniro hagati mu ikoraniro. Ishengero si icyiyumviro cy'umuntu, ntabwo ari umuntu yahamagaye Imana ngo babane, ni Imana yahamagaye umuntu ngo bibane. Impamvu tubona Imana si uko dusenga, ni uko ibishaka ko tubonana. Nagira mbwira umuntu wese arashaka ibara muri iki kibanza, uzoyibona cyane rwose, kuko yaguhamagara utarayihamagara, yakurondera utarayirondera. Ni Imana ishaka kuba mu bantu. Umunsi Yesu avuka bamwise Emmanuel, Imana mu bantu, Imana iva mu munsi mu ijuru ikaza ikabana n'abantu. L'église c'est quoi? Imana yamishaka kuba mu bantu, apana kure y'abantu, au milieu des gens, au milieu de la communauté, hagati y'umuryango. Imana igira Mose ati genda mugisha ihema ry'ibonaniro, kuko kuri iryo hema nzohora manuka mbonane namwe, nzohora manuka mvugane namwe. Munyuma iva mu ihema baje mu rushengero rwa Salomo, kuko Dawidi yasabye ngo yubake. Uko niko natwe twacitse indoro za mpemu yera umunsi twakira Yesu. Ubu Imana iba muri wowe, Imana iba muri jewe, kugira igihe cyose ndayihamagaye muhira Imana ishimwe. Iyo mvuga aya majambo ndavugana umubabaro, kubera yuko abakristo benshi ntibasenga. Abakristo benshi ntibasenga kuko tutizera ko Imana itugenderera. Iyi niyo mpamvu twamana ibibazo muhira, niyo mpamvu twamana ibibazo mu miryango. Iyo muraba ubuzima bwa Yesu, n'umunsi yari afise ibyago agiye gupfa, yaduze i Getsemane afise agahinda, ahitana intumwa zitatu arazibwira ngo mfise agahinda kagiye kunyica, nuzuye depression na stress, ndumva atakintu cyo gukora, ndazi ko ngiye gupfa. Mugabo no mu gihe cya stress, no mu gihe cya depression, Yesu yaduze ku musozi, yagiye gushaka Imana. Nawe ndakoze ikibazo, muri depression uja hehe, muri stress uja hehe, igihe ubuzima bugusumbiye ingufu uja hehe, igihe utabona inzira uja hehe, igihe isi utsinze uja hehe, ukikijwe n'abasi uja hehe. Nihe ishengero ry'Imana rica? Yesu yagiye ku musozi kuko yarazi yuko n'ihema ry'ibonaniro niho Imana ihura n'abana bayo, niho Imana igenderera abantu, niho amasolusiyo aboneke. Iminsi yose igishengero rizomenya ko igicaniro mu buzima bwabo, mu buzima bwa business, mu buzima bw'igihugu, mu buzima bw'ibyo bakora, bakazigama Imana muhira. Je vous dis la vérité, ibitangaza tutazi Imana izobikora mu ishengero ryayo. Imana izokora imanuka igusange utsinde. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Gusenga ubucuti bwacu n'Imana. Ari umuntu ugeze kumbaza ikibazo, mubabare iyo uvuga ibi bintu hari uko tubwira abantu ukaba kugoye kuvuga mu ukaba rukuri. Rimwe na rimwe impamvu imiryango n'ahantu hagira ibibazo nuko isi imwe mutugwana nayo abaherezi bayo ntibigera basinzira. Iyo umuntu bamwatira ko umupfumu akaba umuherezi w'umuryango abikora gushika apfuye, nigira agiye retraite. Niyo mpamvu yaroga umuryango atarapfa mugira amahoro, kuko bo barazi kuba consistant, barazi kuzigama igicaniro bazigamishije, barazi gukora ibyo batura. Iyo abadayimoni badutera bo ntibigera basinzira, ariko abaherezi b'Imana bo bararyama. Abaherezi b'Imana bararuhuka, abaherezi b'Imana barabivamo, abo bacungereye imiryango bakayiheba kubera stress z'ubuzima. Uwo mwana udasengera ushobora kumwigisha, ushobora kumugaburira, ariko ufise garanti y'akazoza kiwe. Hari abana bananiwe bapfuye kiturumbuka, hari abana basariye mu mahanga, hari abantu bagize ibibazo batazo bivuye kuko batamenye ko turi mu ntambara z'ibicaniro, turi mu ntambara y'intebe, turwana n'isi intebe, turwana na Satani. Wani
utamutera aragutera. Shengero ry'Imana n'igihe cyo tuduze igicaniro cy'Imana muzi wacu hakaka umuriro, aho dukora hakaka umuriro, abacu bakaka umuriro, abatarakuza tukabazitira, umwasi akababura biciye mu gikorwa cya intercession cy'amasengesho tuzitira imiryango. Uko ariko tuzokwempoza ubwami bw'Imana ku isi, niko tuzozana intsinzi ku bacu. Kubera iki? Uhoraho azoba ari mu ruhande rwacu. Iyo ataba Uhoraho yari mu ruhande rwacu. Mu gitabo cya Esiteri ngira ndangiriza mu gice cya 6 havuga inkuru ya Morodekayi. Morodekayi yari Umuyahudi yakoreye Imana. Hamani yari umutegetsi w'Umwagagi ategura kumwica. Nta kintu na kimwe Morodekayi yari gukora ngo akire amaboko ya Hamani, nta na kimwe, nta strategy n'imwe yari afise. Kuko kirage ni hari no muri Republique, ntiyari na demokarasi, hari muri empire. Bashatse bakubwira sosiso canke burete canke vyandasha bitewe nuko abishaka. Umutegetsi yari afite uburenganzira bwo kuvunagura uko ashaka. Nta kintu na kimwe, nta rwego na rumwe Hamani yari kujamo watabara. Bibiri ivuga gute? Buca baza guhamba, baza kumanika Morodekayi. Kuko Morodekayi yarafise igicaniro, ndabibutse ko yabwiye Esiteri ati nataco wokora niwe wokwihoza Imana yacu. Abagabo b'ibicaniro ntibatinya, abagabo b'ibicaniro ntibagira ubwoba, ntibadepanda ku bantu. Bafise Imana mu ijuru, umuvugizi wabo, umucamanza wabo, ategeka ingoma zose, agazabira zose. Niyo itabikora Imana irabikora, niyo idahaguruka Imana irahaguruka. Morodekayi aramubwira ati utabikoze tuzotabagwa. Utabagwa ko n'amateka yacu kuva muri Egiputa twaratabawe, mu cyaha gitukura twaratabawe, mu bugaragwa twaratabawe, niba Babuloni naho turatabagwa. Ndakunda abantu bazi Imana badatinya ibintu babonesha amaso, kuko bibuka ibyo babonye Imana ikora. Barazi ko Imana yabanye nabo, barazi ko Imana yagendanye nabo, barazi ko Imana yagiye ibiyereka. Ndagira nzuru mu kwizera buri mwene data ari iki kibanza. Sinzi intambara urwana namwe, kuko bwese Satani sijya mbere Imana intabaye, sijya kabiri intabaye, sijya gatatu intabaye, nabonye intabaye, twageranye intabaye. Fise ibimenyetso, fise ibibutsa, fise ivyibutso, fise monuma, fise amafoto, fise inkovu z'ugutabara kw'Imana. N'ibi navyo naho ntabibona, ene parakata birashoboka ko naho utabibona Imana irabibona, irabitabara. Ariko Esiteri yarazi ubwenge, akunda abantu b'intebe. Ntiyigeze agenda kurondera Hamani. Ahasuwerusi yabanje gukora amafungo y'iminsi 3, kuko abami bo mu isi baganzwa n'intebe yo mu ijuru. Ndasubiyemo, abami bo mu isi baganzwa n'intebe yo mu ijuru. Ndasubiyemo, abami bo mu isi baganzwa n'intebe yo mu ijuru. Nta mukuru atagira mukuru we uretse Imana gusa, nitagira mukuru wayo. Yabasigaye bose barafise mukuru wabo. Esiteri aravuga ati umugabo wanje Ahasuwerusi yonyica, mugabo arafise mukuru wiwe. Yagere kubwira son superieur, namubwiye ngiye kuraba umuhungu wawe witwa Ahasuwerusi, ndashaka ntancu umutwe, akora 3 jours, ndakunda amasengesho. Esiteri aravuga ati ngiye kwisonzesha. Ariko naho yagiye kubikora ikintu canjoheye, ngo mwijoro ajyanye Ahasuwerusi, Imana iravuga ati ego uwo mubwira mugabo ntabyumve, jewe nije nza nemeza abantu. Imana ifata cya Ahasuwerusi kijyanye mu gitangira kiniga, cyumva ntatiro kigira, gisinziriye gutya gafyona n'igisinzire, cyahindukiye kandi kagifyona. Uyu munsi ugomba kuraba dosiye ndasenga Imana ifyonda bakwiye gufyonda. Ababi yo mugize siresere bacha bahamagara abakomedien n'abaririmbyi, baraje batambira isirimba, Imana igumifyonda bicaheza gita imbere genda urazi umuntu ubundi gusoma nicyo kintu cyambere kibishe mu buzima.
aho rero Imana imufyonze yasavye ibitabo. Ubundi umuntu wese stress hamagara abakomedi, hamagara abantu bakina théâtre, hamagara abaririmbyi, bose baraje Imana imufyonda, igifyonda mwizosi. Sonda uyu munsi nturyama kuko ndafise umukuru wawe yitwa Morodekayi ari ngaha, umwita umuzamu mugabo ko turazinanye. Hari ibintu ngira nkore uyu munsi, ngira mpindure intebe, nababwiye hari intebe nyana mushireko, hari intebe yayibike Hamani, ngira mpindure intebe ngenze umwe nduzurundi size hasi birimo ngo gushirwa hejuru ni kundi birangiye iburengerazuba cyangwa iburasirazuba, ariko Imana ishyira hejuru umwe yacisha bugufi uwundi. Haleluya. Iyo hageze ko Imana ikugirira neza, abakomeye ntibasinzira. Imana inamufyonda. Ndabizi ikintu kiryoshe. Urazi ko Morodekayi amakuru yari afise. Morodekayi Imana yigeze imubwira ngo naza kumufyonda. Yarabwiye abantu, madamu wanje kagahene kanje ariko ntuze konyene ndakakugabiye, kagatongo nakuzura amadeni nazura yarayaraga yandika testament ko yabimenye ko amanitse igiti. Ejo urabizi Hamani uramuzi, nta blague ejo mu gitondo arantora amakuru ataraze, ndagusengera bise bikubeko. Morodekayi mu gitondo yabonye abajama binjira muhira, bamufata mu ipantaro bamucakira kuri madamu bayi uraho urakabeho, ndagiye nsiye gusanga basogokuru, ndagiye bakicanye se mwagiye kugikubita bashikiza muri dusha bakubitaye baza wowe tunaye mu kwica umuntu muramuzi aro avuye mu mavuta none se mukumanika bisako musi isi bahejeje baza impuzu y'umwami arakanguka. Birivamo twari tumeze nk'abarota tutashe tuvuye i Babuloni, nitwatahura ingene badukubise baturetse tutagenda, nuko twabaciye baturaba dutaha iwacu. Morodekayi ati none ko bikomeye mu kwisha umuntu wamwambika impuzu y'umwami kuko ntiyarazi ko batamwica, amakuru yaravuze bagitura umuyaho kiri bamucisha muri dushe baterako amavuta bamwambikane nta makuru afise, bamujanye babona ifarasi ati oho birakomeye. Ati cyane yumva cya Hamani kuko yaguma abona Hamani ati kiraje kuniga mu kukwica uho bagushira ku farasi, yumva kiratangwa cya Hamani uw'umwami ahaye icyubahiro, uw'umwami ahaye icyubahiro. Abantu bafite ibicaniro bameze nk'imiserebanya, vanga imiserebanya, umuserebanya w'udodo wandika ikete usaba randevu mugabo muri dushi wanyu muyisangayo. Mwese imiserebanya muramaze guhura nayo muri shamba kandi ntimwige gudodora usaba protocol. Twebwe abana b'Imana twinjira batabunyenye twinjije. Umuntu afite igicaniro uheruka ariko arasereva ugasanga ni deje kubera ko n'Imana yimika ikimukurura. Urazi umugore nyene yabwiye Hamani ati ewe Hamani we hajya ngo Morodekayi n'Umuyuda jewe muri experience fisi nazi kubona bapfa batarapfa, narizi ibyo kubera umuntu azopfa ejo atarapfa, ukaba wiri urasemerera inyuma ya Morodekayi akaba ari n'Umuyuda. Ngendereje kw'ivyo bintu bibiri n'ubuhinga mfise baragukerera akabuza kandi ko byarangiye uwo mutima aragucutse tajyara gukuye ku ntebe kandi bakuyeho Hamani bicarika hone Morodekayi kubera ko ari Imana yacu yifise igicaniro c'Imana, intebe yawe nta muntu ayigutwara, icyo cyane murakigutwara igihe kigeze ikenyuriza abantu ikagukenyeza. Nico bitakugira Imana mu ruhande rwawe. Nubwo Morodekayi yari umuzamu, nubwo yamaze imyaka yiwe acungera ku irembo, nubwo yakunda kwambara ikirengeti, ibyamuje kwambara impuzu y'ubwami, biramugeza ngo costume nziza ikwiye ibitugu byawe. Bashize ko basanga bingana. Nta gitangaza kiri waciyizana ihura ku bitugu biri mesure ni sur mesure. Ni ikibazo cyo gukura no kugira iki. Gira umugenzi wati amaguru yawe yo kwakisera imodoka ikagenda, ndazo cyo gusonga ko cyagusa itera igenda nibyo guhonyora ibiki. Gira umugenzi wati igitanda cyiza no kuryama mu kukirago, nicyo kintu kukiye kukirago no ku gitanda byose no kuryama no kuryama
bisigura iki? Urabimerita, warabiteguriwe, n'ibyawe nawe utarashikaho, bikwiriye wowe, bigerewe wowe, bihwanye nawe. Ni ikibazo cy'igihe, igikoti ukagita ukambara ikoti nzima. Haleluya. Morodekayi impamvu atapfukamiye Hamani, yari abizi ko hari umuzamu, ari umwana w'Imana, akaba umwami n'umuherezi. Yavuga ati ntukasuzugure, ngo uko usanze niko ngirengarenga, ariko nawe ngirengarenga ndi umwana. Nama mvuga ko icyaha cya mbere mu buzima bw'umuntu kitazomujana mu ijuru, ngo kitazomujana mu muriro, ngo kizomuhana ku isi, no kwisuzugura. Icyaha cya mbere mu buzima kitazogutwara mu muriro, ngo kizoguhana ku isi, no kwisuzugura. Kwisuzugura ukumva ntukwiriye. Mefibosheti yavuze ngo ndi inyana y'imbwa, ndimbwa ipfuye, ndimbwa ipfuye jewe. Mefibosheti umwana wanyu wa Yonatani, umwuzukuru wanyu wa Sawuli, abwira Dawidi umuhungu wanyu wa Isayi, yahoze arinda ari umwungeri. Aturabona jewe Mefibosheti ndimbwa ipfuye. Umwuzukuru umwana w'umupresi. Iyo Satani yaguteye akubwira ko uri imbwa ipfuye, ariko uri imbwa ipfuye uri umwana w'Imana. Icyaka kidukomeza iyo tugendana n'Imana. Yesu nashimye. Sigaje iminota 3 cyo dusenga Imana. Ni ikintu bita inararibonye. Uvuga ngo inararibonye. Nta kintu na kimwe ku isi turondera kitafise abakigezeko. Nta kintu na kimwe ku isi turondera kitafise abakigezeko. Iki cyose dusengera muri ubu buzima, usengera amahera, hari abantu bayoga, hari abantu bayarambiwe batazi nayo bafise, kandi b'abantu kandi Imana abantu. Usengera amavuta, hari abantu Imana yahaye amavuta. Iyo ushaka kugera kure ukeneye ikintu bita umumantora, inama z'inararibonye. Iki kintu ngira ndakivuge ko gato ndahejeje. Abakizwa kimwe mu byago dufise, tukunda gusenga muga ntiduhanura, ntidukunda siyansi, ntidukunda experience. Mose yabonye Imana mu gisaka cya kumuriro. Mose yagabuyemo ikiyaga gitukuramo kubiri. Mugabo Yetiro atigeze abona Imana mu gisaka cya kumuriro. Yetiro atigeze agabura n'umwonga. Yaramuhamagaye ati we gahungusha, kuko yari umuko wiwe. We ngwana aza yunamye Mose ati wagahunguwe, usabye nyakubahwa, ibintu byo kurongora yowe ntabyuzi, urazi ko huzura umuko wo kundara. Mose ntigeze amubwira ngo warabonye Imana. Yamwigishije uburongozi, amubwira ukuntu wakira abo bantu, kiriga wicara gutonda ko wenyine bizokuvuna. Amwigisha kudesantraliza, kandi Mose ntigeze amubwira ngo urinde wewe umpanure. Yamenye ko Yetiro n'atawe igisaka cya kumuriro, yamenye ko Yetiro n'atagabuye ikiyaga. Yetiro yari umukuru, yari umuyobozi, experience y'uburongozi yarayifise. Mose aricaye arabyumviriza, biramutabara. Niba dushaka kugera kure shengere, hari abantu bagenanye n'Imana, hari abantu bageze ku cyo dusengera, urakeneye inama zabo. Niyo zoba zikujya, niyo zoba zirishe, niyo basumbye amayerekwa, niyo basumbye amavuta. Igihe umutama avutse, umwana aricara kandi akumviriza. Dawidi umusa kuwitwa kudeta na Abusalomu. Nakunda Dawidi. Hushayi amusanze mu bugaragu, yamubajije ikibazo kimwe. Timbe hajya yabanje kubaza ati mbe hajya Ahitofeli ari. Uzi ko Dawidi yatinye Ahitofeli gusumba Abusalomu n'abasirikari bo bose. Ntabwo ikibazo ufite Abusalomu n'agahungu kanje. Abasirikare bajanye bo ndabazi. Mugabo hari umugabo witwa umusirateji, hari servo batwaye, hari umugabo witwa Ahitofeli. Inama ziwe ni nk'iz'Imana, akenyuye abakenyuye, azi ubwenge bukomeye. Uyu munsi intambara zo kwisi zirabitwereka ukuntu drone utazivuye irasawanika abamara. Wagize pompaje nyinshi muzokubita ngo kumfu wo kumbi bo bikwituye, kubera abantu bafise ikintu bitwa umutwe wa Ahitofeli, inama za strategy. Trump yarihenze singo Iran arayihitana,
kumva irani yose igihugu cyose n'abayenjeniyeri, igihugu cyose n'abayenjeniyeri bafise aha baramenye umutwe witwa Ahitofeli, baterekeje umutwe, baragwanye n'uyu munsi baracagwana. Imana iguhereza amavuta n'inama ya Ahitofeli mu buzima bwawe, iguhereza Ahitofeli umusitratege, umujenama mu rugo rwawe. Ukeneye amavuta y'Imana n'inama ya Ahitofeli mu muhamagaro, ukeneye amavuta y'Imana n'inama ya Ahitofeli muri bizinesi, ukeneye amavuta y'Imana n'abasitratege mu kazi, ukeneye abadiministrateri, abakonseye bakorana nawe, bafata amayerekwa y'Imana bakayandika ingene ashishwa. Imana iguhereza amavuta, iguhereza n'ubwenge, iguhereza abajanama, iguha abagabo muhagararana, wa mudamu we, wa badamu beza baguhanura muri urwo rugo, baguha strategy, usenge kandi uhanurwe, uvuge ubutumwa kandi uhanurwe, udandaze kandi uhanurwe, uri umukobwa kandi uhanurwe, uri umusore kandi uhanurwe. Imana izoba mu ruhande rwawe, Imana izoba ari intambara zawe. Uzisanga hejuru ku musozi ubwazo dusenga Imana, Imana ibaheze iki. Haleluya. Jewe nikisha ko dusengera twashimye Imana ku byo yakoze. Ubwo ndashaka kubwira Imana sino gushira mu isezerano kuko byo kugora. Ndashaka kukubakira ubucuti igicaniro, ndashaka uhora mu ruhande rwanje, ndashaka twamana mu buzima bwanje. Gisaba Imana ndabishaka, wisabe ugenane n'Imana uko tubivuga no muri kazozo babwira ngo bane banje muze musenga Imana Yesu, uhoraho yabaye mu ruhande rwacu. Data mu izina rya Yesu, Mana data twese uri mu ijuru, oh haleluya. Karabashitora bakorabaye, torabashetere korobosandarabaye. Turagushimiye mpemu yera, niwe uhagarariye ishengero. Turagushimiye Mana yacu, wabanye natwe muri kahise, wabanye intambara zikomeye zacu, wadukijije indwara zari zikomeye, wadukuye mu bihe byari bikomeye, waduhojeje amarira yari akomeye, wadukijije indwara zari zikomeye, wadukije uburozi bwari bukomeye, wadukije ibyaha byari bikomeye. Wabaye Imana mu buzima bwacu, werekanye ukugororoka kwawe. Ariko uyu munsi turaje imbere yawe, nuko wabanye natwe muri kahise, turashaka kubana nawe muri iki gihe. Data ndasenga ubwoko bwawe, nanjye nisengera ubwanjye, reka tuzirane igicaniro cyawe, duhore cyaka mu miryango yacu. Niyo mahora twibutsa duteye imbere yawe, ahora twibutsa gusenga izina ryawe, ahora twibutsa ko kuri imbere atari guta umwana, ko kwiyimbarana atari guta ubwenge, ko kwisongesha atari kwiyahura. Atwibutse kuri imbere yawe, atwibutse gusenga izina ryawe, atwibutse kutabana nawe, atwigishe kuya nkeste, atwigishe kuduga umusozi nka Mose. Mwami Imana yewe, ibihe n'ibyatubanye bikomeye, intambara n'izaba zikomeye. Hari benshi ariko baraca mu bikomeye, hari benshi bafite depression ikomeye, hari benshi bafite stress ikomeye, hari benshi bari mu ndwara zikomeye. Twigishe kuduga Getsemani, twigishe kugenda ku musozi. Ntabwo ufite stress, ntabwo ufite umubabaro, reka ubadugane ku musozi. Oh haleluya. Reka ubadugane ku musozi, utwongere inkomezi, ubongere inkomezi uko mareka yakongera inkomezi. Ayetene mo shataya, ababikoreye ingo zabo, aba bagwana n'ubuzima, intambara zo ku kazi, intambara z'imiryango, ibi bikomeye, ubuzima bukomeye, amaheranyika, urwangano n'ishari. Reka ubaremeshe amahoro mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakwinginze winginga Imana, Imana igendane nawe, Imana igendane nawe. Nta rindi banga ufise mu buzima, nta kundi bukomeye ufise mu buzima, nta bundi buzima ufise mu buzima. Ni Imana mu buzima bwacu, n'ibyizigiro by'ubwiza, n'ibyizigiro byo gukomera. Kristo muri wowe, Kristo muri jewe, Kristo mu ishengero, Kristo mu gihugu, n'ibyizigiro by'ubwiza. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Urakoze ntego,
urakoze Mana yacu, urakoze biremuye, urakoze. Ndumva ashaka gusengera umuntu iki kibanza mu mwanya mutoya, ariko araca ngo bikomeye, ariko arakwana n'ibintu bikomeye. Situwasiyo igushomeje inkomezi, ivyona bigusumba amaboko, nta nzira ubona imbere n'inyuma, ufise stress zigusumba inkomezi, ariko ndashaka gusengera kuko Imana iragukomeza, Imana iragutabara. Ndumva abo bantu b'iki kibazo bagushira ikiganza ku mutwe wawe, ntibikenewe kuri turaza imbere, ariko tugoye gusenga. Oh, haleluya, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Data, nk'uko bashize ikiganza ku mutwe wawe, umwe wese mu ntambara ariko aracamo, umwe wese mu bikomeye ariko aracamo, na strategy de sortie afise, ndabona plan y'intambara afise, umutima urababaye, impande zose hari umuyaga, hari ibibazo, hari umuriro. Data, ndabasengera nuko warubitse marayika asanga Yesu i Getsemane, ndasenga ngo Mwami wawe abatera intege, Mwami Imana basohoka muri ibyo bibazo, izo nzira z'uburutse, izo nzira z'uburutse, izo nzira z'uburutse, birukana impamvu yo kwiyahura, birukana impamvu ya depression, birukana impamvu z'ikibi, birukana impamvu yo kubaguza, wanonoshazi, iyo situwasiyo idashobotse, uyu munsi iramizira, uyu munsi irangire, izina rya Yesu. Data, waremesha kandi wakomeza, izina rya Yesu. Amen. Yesu arakoze.